muri benshi cyane muri kumurakurikirana ibiganiro by'iradiyo Kazoza FM ijwi ryo kugwiza mwimbu kaze cyane mu kiganiro ku Zîko. Ikiganiro ku Zîko kikaba ari ikiganiro tuganira ku vyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi, kikaba kiba iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 vy'ijoro. Ku Zîko rero nko mumenyereye buri munsi tuba dufise abatumire twatuyaga ku bintu bitandukanye. Kuri uno munsi wa gatanu tuzakuganira ku vyerekeye umuziki tuza kuganirwa n'abahurikiye muri VAB. VAB, V-A-B, Visage Artistique du Burundi. Niki twakira abatumire ngaha muri studio maze batwiganirire batubwire byinshi kuri VAB. Mpere iburyo bwanje ndakora mu kije yitwa Nahimana Nick Richard. Mahoro neza. Amahoro. Murakomeye. Turashima muhora. Ego muri VAB mukoriki. Jewe nitwa Nahimana Nick Richard nkuko mwabivuze. Nkaba ndongoye donc iryo shira hamwe VAB, Visage Artistique du Burundi. Kiringo kirenze imyaka 10. Ego kaze cyane mu kiganiro ku Zîko. Murakoze cyane. Ego ibubamfu bwanje hari umupfasoni yitwa Arakaza Jenny Elsie. Ni sawa urakomeye cyane. Ego muri VAB guys mukoriki. Je muri VAB je kumenyekanisha makuru. Kumenyekanisha makuru. Ego, je suis chargé de la communication. Neza cyane. Murumva ko dukeneye kumenya byinshi kuri VAB, nta bandi twari gutumira atarabo nyene. Uyirongoye n'ujeje kumenyekanisha amakuru. Imbere yuko tunjira neza na neza mu kiganiro cy'uno munsi dore ukaririmbo ka Baby John. Baby John, ego. Baby John. Mbwira Baby John. Twamenyesha yuko ngaha muri no studio za Kazoza FM twagira amahirwe yuko turi kumwe n'umuhungu wiwe. Ego Nahimana muri gahunda. Nahimana Nick Richard. None tuganirije VAB niki yatanguye ryari ikora gute ikuriki? Alors nibaza ko ari coincidence nziza ko mwashize mu akaririmbo. Ego burya Baby John niwe yafonze VAB muri 1997. VAB iriho kuva 1997 imyaka irenga 20. Ndazi neza ko muri ko ratwumviriza hamwe abantu badashikana iyo myaka. Rero niba yifonze ari kumwe n'abandi bagenzi we babaririmbyi mu gufonda VAB. Intumbero nyamukuru yari kugira baha ikibanza abaririmbyi canke abartiste mu gusimbataza amahoro mu Burundi, kuko mu Burundi habaye ibibazo byinshi surtout urenganye na 93. Ego donc abaririmbyi baciye baje hamwe avuga ati reka tugire ishira hamwe natwe tugire agacumu k'ubumwe kugira dutange natwe intererano aho tugeza. Ego niko VAB yavutse 1997. Hakama barakoze rero festival ya mbere tutaregira dusubira kubona yakozwe ryari? Yakozwe mu 2000. Iyo festival yitwa Sangwe Festival. Festival abakira benshi barayizi. Ni festival de Grand Lac. Yahuje abaririmbyi b'i Burundi bavuye mu Rwanda, muri Congo. Ico gihe rero festival yabaye kubera yari post embargo. Haje kuba embargo. Bacha bavuga ati kwa kundi twavyiyemeje reka dutererere mu muziki turemeshe abarundi. Niko bacha bakora iyo festival. Ego ibubamfu bwanje Elsie. None VAB turaje kumenya ko yavutse mu 1997. None VAB ikoriki
irimo bande ikora gute? ego naguciriyemwo VAB mu bisanzwe mu majambo yose ni Visage Artistique du Burundi. Visage Artistique du Burundi. Ego bisigura rero yuko iyo tuvuze VAB tuvuze umuntu wese yitwa kwa artiste wo Burundi. Rero nico gituma VAB kuva igitangura yagerageje kuzirashira hamwe aba artiste batandukanye. Si kuvuga ngo n'umuziki n'abanyamuziki gusa, eka naba witwa wese yuko azi ko ari umu artiste mu byakora aba ahawe ikaze arugurira umuryango muri VAB. Ego nico novuga ko VAB ari ico. Ego none nyene neza mukora gute abo artiste barakorana ni biteramo mutegura bigenda gute canke ni vyese mambe ni nayo ma festival ni biki gute VAB? Ivyo byose rije kuvuga byose turabikora. Ni kuvuga ego muri VAB ni kuvuga ikintu cyose kiza gikora ku ma artiste kiratwerekeye. Ego ari ugutegura ama festival ama concert byose turabikora muga ahanini ico dufise no mvuga ahanini ni uguhuza ni ihuriro bitwa bose ngo naba artiste ko tuvuga yuko VAB c'est un réseau créatif burundais. Ni kuvuga uwitwa wose yuko ari mu mico nakaranga turagerageza kubahuza tukabashira hamwe kandi gatatu twabiteguye muga hakaza nk'umuntu akavuga ati je nshaka gutegura kino kintu agashikana ico cimbe cyo muri VAB cyo tumufasha no kuvuga teka tukuronderere abandi mushobora kugikorana n'ico gikorwa cawe igende neza. Neza cyane ari cyo wongera ko kucerekeye VAB ukuntu mukoraga Richard? Abisiguye neza cyane kiretse ko dufise n'amaproje yacu bwite dukora nka VAB ariko nivyo turi rezo donc ihurikiyemo abartiste batandukanye abari mu Burundi n'abari muri diaspora nabo nyene bose barimo. Yiga VAB irakomeye. Kuri isaha dufise abantu bashika amajana ni bahurikiye muri VAB. Bantu muri kumara kurikirana Kazoza FM ijyo ryo kugwiza umwimbo murumva neza yuko kuri no munsi birashusha birakomeye cyane tuko turaganira ku vyerekeye imico nakaranga mu Burundi tukaba dusaba batumire babiri Mick Richard hamwe na LC Jenny bo muri VAB ariko tuganira ku vyerekeye VAB niki ikoriki mu kanya gatonya cyitwinje ndani mu bibazo ariko ndabibutse yuko mushobora kutwakura mukaduhamagara mukatubwira mukatuganirira mukatubaza ibibazo mukabaza ibibazo abatumire bacu iradio n'indi nyene Kazoza FM ibice 103 n'ibice bitatu ijwi ryo kugwiza umwimbu tubandanye turyoherwa n'uturirimbo turiko turumviriza gatonya cyitwinjira ndani mu bibazo bindi. This is reggae music in Jean-Christophe Matt's Thailand. Come on. No get it your tinya. We need ruhande rwanje. We pumbatire cyane. We kundire. Natuminyoni. Sizaze jo mu gitondo. Zikuririmbire twaturirimbo tw'urukundo. Radio Kazoza FM ibice 103 n'ibice bitatu be your own boss ngo ijwi ryo kugwiza umwimbo none batumire bacu bahire VAB ni gute VAB yofasha canke idufasha mu kwitunganiriza imigambi canke tukagwiza umwimbo duhere kwa Elsie. Egoro rero iyo bavuze ati kugwiza umwimbo muri VAB ico turagikora cyane kuko mu byo dukora ni ubufasha cyane aba ba artiste gushobora kwiteza imbere bakumva yuko umuziki urashobora kubeshaho umuziki urashobora kuwugira umwuga ni kuvuga turabakangurira uburyo bashobora kwiga kwitunganiriza imigambi yabo ntituvuze imigambi siko tuba tuvuze ibindi n'uwo muziki wabashobora kubabera umugambi ugashobora kuba umugambi ubaviramo ikintu kibabeshaho bagashobora kuronka frambu nabo. Mick Jenny baza ko d'ailleurs tubanze tubashimire Kazoza FM ijahageze kuko hariho abantu benshi banegura d'abord umwuga w'abartiste voilà kuko nk'ubu
nta muntu ni bake bazi ko umwuga w'abartiste ushobora kubeshaho umuntu cyangwa umuryango bakaca bita ngo tugenegene tugenegene rero twebwe hariho byongeye hariho cyo twise portail des opportunités iyo ni projet tuko turakora aho umuntu ashobora kuzo kwerekana talent yiwe ahantu kuri platform bakamugurira singere bisigura bakamugurira impano yiwe mu vyo akora kuko aba artiste creative ni benshi cyane hari nabandi batiyizi ko ari aba artiste kuko nabakuzinye buriya n'aba artiste mu bisanzwe gutegura gasosi neza kaka rero hari ivyo hama rero mugabo muri ya rezo yacu y'abantu 400 tura ku munsi haracama ama information menshi cyane ajanye n'ama opportunity ava ari mu Burundi ari muri East Africa ari muri region de Grand Lac ari muri Africa no muri Europe mugabo byose bikaguma muri art no kuvuga tuma muri art et culture harimo ama opportunity menshi cyane donc turagerageza kuyabaha abantu abo bigoye tukabafasha kubereka ngene bashobora kuya applyinga ama opportunity nayo n'ama opportunity amafaranga bien sûr neza cyane hanyuma rero n'ikindi tugira nuko hariho abantu bashobora no gushinga intahe umundi munsi zobazana hariho abantu twagiye turakonnecta bagahana hano ubuzi hagati yabo muri bahuriye muri Vibe yego neza cyane donc baraharumva harimo akazi yego ukufisa abantu amajana bose ntibazi bimwe rero hari abantu bagahana akazi nk'udufate jewe mvuza gitari hama nkaca ndonka umuntu avuza ingoma tugaca duhura tukajya dukorana yego niko ivyo birimo mu mahangiro ya Vibe sikiraka ukamuhagarara tukajana gukora tukaronka ya from turikumwe yego ko ariko baratwumviriza ibibazo ndazi ko mufisa ari byinshi ndazi yuko ivyo muvuga mufisa ari byinshi nakaro no munsi mwiza cyane ku barundi twese aho twibuka imyaka 60 iheze twikukiye ariko nubwo tari byo cyane turimo kaze rero mutwakure mubaza batumire bacu muduterere mutubarire muti uko bimeze twe tuvyimvira gutya twebwe bimeze gutya na gutya aho turi abartiste dukorana gutya na gutya ni muduhamagare rero inimero ni yindi nyene 72 23 72 23 duhamagare twandikire bisanzwe duhamagare kuri WhatsApp cyangwa twandikire bisanzwe hose turakwitaba hose turakwakira hose turaganira ariko tubarindirize gatoyi gusa twumviriza karimbo ka Big Fizzo Mpareza umwana Radio Kazoza FM ibice 103 n'ibice 3 ijwi ryo kugwiza umwimbo turi mu kiganiro kuziko rero ndabitse yuko mugikurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 zo mwijoro mukaba mwibuka yuko ku munsi wa mbere iyo misi yose amasaha yose tuko turaganira byerekeye imico n'akaranga byo mu Burundi kuri no munsi wa gatanu no munsi wa Vibe none Vibe muri kuziko gute bimeze gute duhere kwa Mikrisha murakoze Diogene nkuko musanzwe mubizi ku batabizi nabo babimenye
Vab yarifatanyije n'abandi kugira tuje hamwe muri iyo programme yitwa Zîko kugira tugire l'art et la culture de l'excellence. Neza cyane tugerageze ugashyira mu kirundi aho kantu rero oye ucudufasha nuko imico n'akaranga biri ku rwego rwo hejuru ego Elsie ego umuziki twinjiye mu muziki kubera ko ku munsi wa gatanu Vab tuziratubwira cyane mu muziki none umuziki kuri wewe ku bwawe wewe nyene niki umuziki umuziki je kenshi uko ndawufata novuga yuko ani nka canal mbasha kananda kivuga gute mu kirundi umuhora wo gutanga ubutumwa ego rero umuziki je ndawufata nk'umuhora wo gutanga ubutumwa butandukanye bimwe ushobora kuvuga ati ndaronsa ubutumwa kanaka kandi kujya hari ama style menshi y'umuziki niko usanga uri kuronka inyishu y'ibibazo bitandukanye kuko umvize nk'akarimbo ka Big Fizzo urumva yuko ariko aratuma bamubwirire ashobora ko ari we Diogene uri kuratuma nta womenya muri kano kanya reka rero ubu naho kubera ko bariko barateba kuduhamagara ndabahe aka Africanova ndabahe kaze wewe ugomba telefone wewe ndakubona aho mu gasekebuye ndakubona ugomba tori telefone ni wiyizire iyizire duhamagare tumaze ibaze jewe Mike na Elsie tumaze imisi tukwitegereza tukuyumvira none urase kuduhamagara wiyizire duhamagare 72 23 72 23 radio ni Kazoza FM ikiganiro naco ni ku Zîko Nukaje kumoye yaba kumesha Nukaje kumoye yaba kushi Baguhenda nabo ngo baragukunda kandi bashaka kuguta mu ruguri Niwiyangira nk'ubunyumirize mubwirire ivuye mu mutima wanje Wizirema Kasikindu choroshe Ubani hose niwe gusa nagomye Nasanze nuhujije yumviro kubira ubuzima bw'ubu Gushaka umubano witeka Kubembeye gusangira byose Amahirwe amagorwa Gusangira kandi sinagahiye Kusanga yishemeye yo gukunda namudahembana birabereye biranezereye birahimbaye kubera intero nziza irashe kijeyi muzoga ibibondo muzokwibaruka ico nico nagomba mutegere neza nirazi wanyu zombirikinzanye narimaze imisi nkubona senuze narimaze imisi mwitegereza ubu naho nsanga bidashoboka ko nguma nirumiye kandi ngukunda mbere no muyishuka icyifuzo kindutira byose mu buzima bwanje Wizirema Ikiganiro ni ku Zîko muri kumunashikirizwa na jewe Rukundo Diogene kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo nk'amfisa abatumire babiri bakora muri Vab Visage Artistique du Burundi Mike Richard Nahimana Elsie Jenny Arakaza none Vab ndababaze Vab iduteguriye iki canke ihangiro Vab yihaye niri
duhere amabaka duhere ibwamfu kwa Elsie. Ego ihangiro rya Vibe ni rimwe. Ihangiro rya Vibe no kubona uyitwa umu artiste wese ateye imbere mu byakora. Ibyakora cyo no twita professionnalisation ya art yiwe. Kuvuga ivyakora bego bikamubera umwuga koko ushobora kumubeshaho ukamutunga. Iyo ni ryo hangiro rya Vibe nico dushaka gushikako nico kituraza tudasinziriye kenshi kandi turiza ko tuzogishikako vuba kuri Imana ibafashe kuko natwe bw'abartiste turabikeneye. Ego ndamunganiye nivyo avuze nivyo. Ivyo rero twebwe tukabicisha mu byo no kwita mu ngiro zine guhuza abantu ari bya bintu twavuga ariyo donc connecter hanyuma gufacilita kuborohereza no kuvuga kubamenyesha ya ma opportunité donc y'ubuzi ntagire kibacika ntagire kibacika voilà hanyuma tukabaha gerageza kubaha na espace yo gucreate barafite n'ahantu bashobora gukorera gucreate niyo mission niyo vision yacu ego turiko tugenda step by step tumaze kugira kubahuza no kubaha ama opportunity two turabaha ama opportunity hasigaye ko ushobora kuronka aho bashobora guhurira ama opportunity bakakreya kuburyo jewe Diogene iyo nibera hari ya haruguru ntashatse kuvuga izina ndi mu artiste mvuga nti okay jewe ndacapa ndi mu artiste canke jewe ndaririmba ndakeneye kuvuza ingoma ndafise Vibe nkaca ndonka aho ngiye kuri Vibe wacujaje ese mutera imbere Imana ikabaje imbere kugira ngo dushobore muri kazoza kwigwiriza Yego cyane Diogene kandi sinzi yuko noshobora kongerako burya Vibe natwe turafise iradiyo ikorera en ligne ego ivuza umuziki w'u Burundi w'abarundi 100% amasaha 28 kuri 28 ni kuvuga yuko ntitubareka gusaba kore ngo turanabafasha kumenyekanisha ivyo bariko barakora ego ni byiza cyane rero mu kurindira ko baduhamagara tube turumviriza Fizo kandi oya kuri uno munsi birakwiye ko tumiriza akaririmbo oya turifuza gusa ko uwo muntu ngo ubutumwa bwo mushikira uri kuramurungikira Uburundi buhangame abarundi aho bari bumve Uburundi buhangame wowe wabonye uruzogi rwatawe na sokuruza ndabizi warabonye gushengera kwa Mutagasenya mwiza aho wigeze uhindura izina yo wagumye uri Burundi wakugendereye ntiyigeze kuguza inyama y'ikindi wakuye rumarizi wabo kuko yashaka kugufata mpiri kibuza akakwitirirwa ingabo z'umwami ziramwandikira kuko Burundi butazi kuvomerwa ekada agahinda kari kunyica iyo tuguma turyamira umunani imbere y'abana bacu Imana ishimwe ku munsi umwe badugijibendera yo turirimba Burundi bwacu hangama hangama warapfunye ntiwapfuye hangama Burundi bwa Nyaburunga hangama kirasimba impanga hangama ewe Burundi hangama Burundi namusize radio ni Kazoza FM ibicije na 3 n'ibice 3 ikiganiro ni kuziko tukatuko tuganira ivyerekeye umuziki na Vibe Visage Artistique du Burundi ndi kumwe na Elsie Jenny hamwe na Mick Richard none ga Elsie wokenera ibyabaza kuri Vibe kubera ko banse kudutelefona reka ndabariza ibibazo bari kubabaza wokenera ibyabaza kuri Vibe batora hehe mukorera he gute byo genda gute ego ukeneye wifuza kudutora dukorera kuri Route Rumonge ibujumbura kuri Route Rumonge
sinzi ko bakita route rumonge ubu yemere kumwe kenshi ninge bamenyereye Route nationale numéro 3 je crois R3 ego hama kuri immeuble yitwa NFT ego kuri niveau ya gatatu niho VAB ibiro vyayo biri ushitseho kabaza VAB irihe baca bashoka bakwereka muga naho nyene udashobora kuhashika arashobora kutwandikira ku ma réseaux sociaux wanditse VAB turabato va Burundi VABURUNDI va Burundi ego mbwa canke VAB turashobora kuca udutora ku ma plateforme yose ego none ga Miki oui kugira ngo umuntu yinjiye muri VAB hasabwa iki twebwe mbabarenza zavuga amajambo menshi atari kirundi turagerageza kuba le plus inclusif possible donc muragerageza gushiramo abantu bose iyo bava bakagera akira kuba ari umu artiste ari umu creatif kuri iki gihe dushiramwo abantu hari tufite ama platform en ligne izo amajana 4 barimwo bari mu makategori donc hariyo imwe ya hub harimo imwe ya cinema audiovisuel harimo imwe ya media et journal et promoteur akabaho ni aba DJ n'aba DJ bose nukuvuga ko umunsi umwe muzoshobora kutuzana nk'umu DJ akadufatira akatutera n'indirimbo z'abarundi mugabo z'abarundi neza cyane donc kuza vraiment ufa kudutora ukadusaba turakunda kuganiriza tukakubaza icifuzo cawe n'ivyo ukora hanyuma tukaguha karibu hanyuma tukagenda turagufasha gutyo imisi yose tukabakira abantu turabaha umuco w'ibintu byose baba bakeneye kumenya agafaranga dusanga agafaranga nta mafaranga twakisha twebwe kandi bibaze cyane rero nta gafaranga musaba nta mafaranga dusaba ahubwo turabereka aho muyakura urumva kuri uno munsi duhiriwe duhije turi kumwe na VAB muri iradiyo kugwiza umwimbo turabereka aho muyakura ego ariko sha muriko muratwumviriza ariko mwanse kuduhamagara dusigaje umunota umwe gusa iye ngo duhamagare iye ngengo inagaro kuzongabira kunyumvirize umugamba wa mukike kumpeshi haragora mu gitondo hagakanya ibyo ntumaje nzobivuga inagaro kuzongabira kunyumvirize bigoro wangororoke bigoro wangororoke Radio Kazoza FM ikiganiro ni ku Zîko turi kumwe na VAB hano muri studio za Kazoza FM none ga Miki nigiki mubwira bari muri VAB canke abatarayijamo baba artiste kugira ngo cyo turangize kuko umwanya uri kuratubwira ati nimurangize naho batara telefone murakoze cyane abari muri VAB basanzwe babizi turabahimiriza tukababwira gukerebuka ntihabe ukwihebura kuko nkuko yakora by'amafaranga nukurondegwa ararondegwa urakura amaboko mu mpuzu ukirukanga ugapostira ukandika ukarondera abantu baguha amafaranga ugatanga ibikorwa byawe nashaka gutanga message ku entrepreneur mu Burundi art culture niteza imbere igihugu yego baze bayishigikire yego bafinance ama projet ari bankable yego bashiremo imitahe yego ntibaze baraduhamagara gusa hageze ko tugira ama mariage yabo turirimba bahaze duteza imbere yego kugira duteza imbere na tourisme mu Burundi yego message nashaka gutanga murakoze cyane merci ego akajambo cyane ku bataraja muri VAB wewe na ku bataraja muri VAB no babwira nti VAB imiryango iruguruye turazobakirana ugweze kaze karibu ibyo muzoshaka byose turahari ku bwanyu tuzobafasha ihangira umwabyumvise no
twese dushobore gutera imbere hama frambo tuyironke twese hama twese tugwize Umwimbu, umwimbu yego. kazoza FM ni kuri iryo kaze duhawe n'aba bagenzi bacu bo muri VAB turangirijeho kinegano cuno musi ndabashimire cyane Elsie ndagushimiye cyane ko nawitavye ikiganiro cacu kuri uno musi ego cyane nanje ndabashimiye cyane Diogene kwa mwashoboye kudutumira Miki Richard wakoze cyane kwigoroka shika hano murakoze cyane tuzobitaba ni mwadutumira kandi ego ikiganiro yari kuziko kuri uno musi wa gatanu twariko tuganira kuvyerekeye umuziki na VAB Visage Artistique du Burundi ndabutse ikiganiro kuziko mwa mucubiza imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 Diogene Rukundo ni jewe twari kumwe kuri micro mu buhinga bw'ivyuma dushimire cyane Raja Tunga ari we yari karadufasha kugira ngo amajwi ashikire neza tubipfurize kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bya Radio Kazoza FM ijuryo kugwiza umwimbu tongere tubipfurize umunsi mukuru mwiza w'ikwikukira kwa ku Burundi mugire ivyona n'ivyo nona murare neza murara hajyana ijoro ryiza